Tusoma kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Tusoma gusubira mu byagezwe. Kumbukumbu ya Torati 21. Gusubira mu byagezwe 21. Tunaanza mstari wa 22 mpaka 23. Duce dusoma ku murongo wa 22 kugeza 23. Gikwiye kumwicisha, bakamwica, bakamumanika ku giti. Umubyimba wiwe ntuzurare kuri ico giti, ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ari umuvumo w'Imana. Nuko mumuhambe kugira ngo ntimwanduze igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye kwishamvu. Tusome tena Yohana 19. Twongere ko Yohana 19. Injili ya Yohana kama vile imeandikwa na Yohana. Ubutumwa bwo bwanditswe na Yohana 19. Kile gice cha 19 mstari wa 16 umurongo wa 16. Tutaishia kwa mstari wa 22. Duce tugeza ku murongo wa 22. Yohana igice cha 19 dusome 22 havuga ngo, araheza aramubahereza ngo abambwe. Nuko basumira Yesu, avayo yiyikorereye umusaraba, ashika ahantu hitwa Nyagihanga, mu Giheburayo hitwa Gologota. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri, umwe hirya uwundi hino. Yesu yari hagati. Pilato yandika icandiko agishira ku musaraba, cyanditswe ngo Yesu Umunyanazareti, umwami w'Abayuda. Benshi mu Bayuda basoma ico candiko, kuko aho hantu Yesu yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi cari canditswe mu Giheburayo no mu Kiroma no mu Kigiriki. Nuko abaherezi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntaco wandika ngo umwami w'Abayuda, ariko uti yivuze ngo ni jewe umwami w'Abayuda. Pilato arabishura ati, ico nanditse. Nuko abasoda nimeandika ati, ico nanditse. Pilato arabishura, ile nimeandika mimi, ati ico jewe namaze kwandika nimeiandika. namaze kucandika. Wapendwa, napenda tuseme habari kuhusu injili ya msalaba. Bakundwa, nagomba tuvugane kuri izi nkuru, ubutumwa bw'umusaraba. Napenda tuseme habari kuhusu injili ya msalaba. Nagomba tuvugane kuri iyi nkuru ivuga kuvyerekeye ubutumwa bw'umusaraba. Mtu ambaye alihubiri mbele, mugenzi wacu yasiguye, alihubiri kuhusu upendo wa Mungu, atwigishije kuvyerekeye urukundo rw'Imana. Akasema kuhusu Wasedua kisi walitoka kwao kuja Afrika. Hanyuma vuga iby'Abasweda ingene bacino muri Afrika. Mimi nilikwenda Sweden. Jana nagiye muri Sweden. Na nilipofika Stockholm, kandi nishite muri Stockholm, marafiki zangu walinibeba. Bagenzi banje baranteruye. Walienda kunionyesha mahali ambapo wamisioneri wa kwanza mahali walipandia mashua ya pia Afrika. Kama walikuwa na watoto wawili, balileta na sanduku mbili. Namba wali afisa bana babiri bache bazana na sereketi sanduku mbili, na zile sanduku ndio mlikuwa vitu vyao. Na murayo sanduku murayo masereketi nyene ni wali bintu vyao. Wakati wanafika pale, igihe rero bashika wali wakuwasindikiza wanalia. Abali babaherekeje bali bafisa nao wenyewe wanalia, nabo nyene bakalira. Mimi nikajiuliza hivi, jendi bazana walikuwa wanaenda wapi? Ni mbega bali kwa nini wanaenda? Kubera iki bali kwa nini waache nchi yao mzuri? Kuki basiga igihugu cyabo cyiza? Kwa sababu ya upendo wa Mungu. Kubw'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ni kubw'urukundo rw'Imana. Kwa sababu ya upendo wa Mungu. Ni kubw'urukundo rw'Imana. Na katika upendo wa Mungu walileta nini? None mu rukundo rw'Imana walileta injili ya msalaba. Bazanye ubutumwa bw'umusaraba. Injili ya msalaba. Ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Wapendwa, ngoja niwaambie hivi. Bakundwa, najenda wabwire. Kabla Yesu
Yesu hajakufa msalabani, imbere yuko Yesu afa ku musaraba, ilikuwa desturi ya Wayahudi kuua watu kwa msalaba. Yari ngendo yabo y'Abayahudi kwica abantu babanje ku msalaba. Ilikuwa ni desturi ya Kirumi kuua watu kwa msalaba. Yari ngendo y'Abaroma kwica abantu bamanitse ku msalaba. Nani alikufa kwa msalaba? Ninde ategerezwa kwicwa kwa msalaba? Mtu amefanya dhambi inayostahili kufa. N'umuntu yaba akoze icyaha kimusaba gupfa. Mtu ambaye amefanya makosa ya ajabu, umuntu yakoze ibicumuro bikomeye, huyu alitundikwa juu ya mti, huyu yachamanikwa ku giti. Na Biblia inasema wazi, kandi Biblia inakwambia anayetundikwa juu ya mti yuko umuntu amanitswe ku giti ni mtu ambaye amelaaniwa, umuntu avumwe, ni mtu ambaye analaaniwa, umuntu avumwe. Lakini miaka ilipita, ariko imyaka uko Yesu akaja. Yesu na waraza, ni mara ya kwanza ugambere na mwenye haki, ugambere umugororotsi, mwenye haki umugororotsi anakufa juu ya msalaba, amanikwa ku giti. Yesu akakuja kubadilisha mambo. Yesu aza guhindura ibintu, bali ya msalaba kuwa chombo cha laana, mu gishingo cy'umusaraba kuba igikoresho cy'umuvumo. Akaitika kuaibika, byasaba ngo amaramaze, akaitika kubeba laana yetu, acha aritanga kugira ngo yikorere umuvumo wacu, atupatie amani na ushindi, kugira ngo twebwe aduha amahoro n'intsinzi, kusudi tuokolewe, kugira ngo ducase. Ngoja nikwambie, none reka ndakubwire, mambo imebadilika, ibintu byarahindutse. Zamani kera msalaba ilikuwa chombo cha shetani, umusaraba cyari igikoresho cya Satani. Lakini kisha Yesu kufa msalabani, ariko Yesu amaze gupfa ku musaraba, ikageuka chombo cha baraka, gihinduka igikoresho cy'umugisha. Shetani hapendi tena igikoresho Satani ataandika hivi, Yesu wa Nazareti, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Sasa hili imeandikwa ikiandikwa Mkirumi, ikaandikwa Mkiebrania, watu wote walipita pale walisoma, abantu bose bataho bagenda basoma, pale walisoma, abantu bose barega. Sasa watu wakaenda kumwambia Pilato, wakasema hapana, leo watabwira Pilato bati oya, umeandika mbaya, wanditse nabi, andika hivi, andika uti huyu alikuwa anajisema yivuga ngo yeye ni mfalme wa Wayahudi, ngo ni umwami w'Abayuda. Pilato anasema hivi, Pilato na walisha, hapana mtu kupinga, nimesema ati nta muntu wo kubihaririza nabi, imeandikwa, ibyo namaze kwandika nabyo, iliandikwa kwa lugha 3, byari byanditse mu ndimi zitatu, lakini leo imeandikwa kwa lugha mbalimbali, ariko uyu munsi byanditse mu ndimi zitatu. Kirundi iko 37 kandi nari maze imyaka 37. Sasa Yesu akaniita, Yesu rero aramamagara, nikaitika kuacha kila kitu, nshadita kintu cyose, sema ya kwamba nimtumikie. ndavuga ndireka ndamukorera. Sasa maisha yangu nilifanya kazi ya umisionari kule Niger. Rero ubuzima bwanjye nakoze igikorwa cy'umumisioneri hariya muri Nigeria, kule kuba Niger, huko Nigeria na Niger, muri Niger. Kule Niger 99% ni Waislamu. Hariya muri Niger ibice 99% kwijana na Abayisilamu, ni Waislamu tu, na Abayisilamu, nchi ya Waislamu, ni igihugu cy'Abayisilamu. Mtu kama anakufa, umuntu yapfuye, habamuri yake habawezi kumulia, habawezi kufanya kilio, ntibamulirira. Kama ulikufa saa 4, namba wapfuye saa 4, wanakuzika saa 5, baguhamba saa 5. Kama ulikufa saa 5, namba upfuye saa 5, wanakuzika midi, bakuzika saa 6. Usema ukikufa tu kisha saa 1 unaenda kuzikwa, nukuvuga ucikanye gusa isaha imwe ubuhamba. Lakini bakifanya kilio, ariko barinze bashiraho kurira, ni kwamba mtu ameokoka. Hayo kugandara nukuvuga n'umuntu yakijijwe. Mtu kuokoka iko mubaya sana. Umuntu yakijijwe kuri bo ni ikintu kibi cyane. Ni mimi kule Mungu aliniita kwenda kutumika. Jewe Imana yampamagaye kujya gukorera aho. Nilienda kufanya kazi ya Mungu kule pamoja na jamaa yangu. Nagiye gukora igikorwa cy'Imana hariya na mugenzi wanjye. Kila siku tulingoja tunaweza kuuawa, kandi igihe cyose twama twitega kwicwa. Wapendwa, nina ushuhuda mingi sana. Bakundwa, mfisi nahe nyinshi cyane. Tuliwapelekea habari ya injili ya msalaba, twabajaniye inkuru nziza z'ubutumwa bwiza, injili ya msalaba. Inkuru y'umusaraba ile inaleta
mbadiliko wa ndugu. Ni inkuru nziza no guhinduka data. Nashukuru Mungu kwa kanisa la Pentecost. Turashimira Imana mwishengero rya Pentecost. Mungu angala anatusaidia. Imani iracadufasha. Hatujachanganyikiwa kabisa. Turivanga ngo tungali tunahubiri injili ya msalaba. Turacavuga inkuru z'umusaraba. Wapendwa, ninashangaa na makanisa mengine. Bakundwa, ndatangazwa nani bashaka. Hakuna injili ya msalaba. Nta butumwa bw'umusaraba. Nakwambia toa tu. Bavuga bachitanga. Toa. Tanga. Utabarikiwa. Tanga uzoheza kiwa. Sasa ukijenga nyumba amebarikiwa. Wubatse inzu uraheza. Unalinunua motogari amebarikiwa. Utujije amatafari. Baraka zinasema kufuatana na vitu vyenye mtu anapata. Ngwimigisha ijana n'ibintu umuntu yaronse. Hakuna baraka kushinda wokovu. Na migisha irenge agakiza. Hakuna baraka kushinda wokovu. Na migisha irenge agakiza. Mimi nimeenda kufanya kazi kwa Waislamu. Naragiye nkora ibikorwa mu Waislamu. Na tulikala pale muda wa miaka 7. Kandi twabanye nabo imyaka 7. Muda ile miaka 7 kila siku ya 5 hatukupiga chakula nyumbani. Mwanya w'imyaka 7 yose ku munsi wa 5 nitwateka muhiri tulikuwa katika maombi. Twaba turi mu masengesho na kufanya kazi ya Mungu usiku na mchana. Kandi twakoze igikorwa cy'Imana ijoro n'umurana. Na tuliona Mungu ametusaidia. Twarabonye Imana idufasha. Tuliona Mungu ametubariki. Twarabonye Imana iduhezagiye. Muri wa miaka 7, muri iyo myaka 7 tulihubiri injili. Twaravuze ubutumwa. Waislamu 35 wakabatizwa. Abaisilamu 35 barabatizwa. Na wakaokoka. Kandi barakizwa. Na baadhi yao, bamwe muri bo rero, bawili ni wachungaji leo. Babiri muri bo na pastor uyu munsi. Na kazi ya Mungu inaendelea. Kandi igikorwa cy'Imana kirabandanya. Nimeona hivi narabibonye. Hakuna kitu kinaweza kupinga kazi ya msalaba. Nta kintu gishobora kwitambika imbere y'igikorwa cy'umusaraba. Hakuna kitu kinaweza kupinga injili ya msalaba. Nta kintu na kimwe gishobora kwitambika imbere y'ubutumwa bw'umusaraba. Injili ya msalaba inaleta mapinduzi. Ubutumwa bw'umusaraba buzana ihinduka. Inaleta mapinduzi makubwa. Buzana ihinduka y'ibintu bikomeye. Naona tunavaa koti hapa. Uyu munsi twambaye ikoti hapa. Tunavaa cravat. Ni cravat. Sasa ukienda kuhubiri Niger, rero ugiye guhubira kwigisha hali Niger. Au utavala hivi, mimi navala hapa. Ndoshora kwambara nkuko je nambaye. Utavala kanzu ile ya Waislamu au watu utegerezwa kwambara kanzu hija ya Waislamu. Waislamu wanavala ndio unapaswa kuvala. Kuja nyina Waislamu waambara niko nawe gusaba kwambara. Nilitoka Niger siku moja. Navuye Niger umunsi umwe. Nikafika Uvira. Shika Uvira. Tukutana na Pastor Samuel. Tuhura na Pastor Samuel. Akanambia utakwenda Bujumbura. Arambwira ati turajani Bujumbura. Na nikakuwa navala vile Waislamu wanavalaka. Na ati ndoguma namba ya kuja Waislamu bambaye. Sasa mimi natoka Bugari pale Bujumbura. Na sasa mimi natoka Bugari ya mchungaji. Lero igihe napa mu modoka ya Pastori Bujumbura. Mama moja akaanza kunihubiri. Mama mweta kumbwira ubutumwa. Utalungula wewe kabisa. Aravuga ati wewe urasha. Mbinguni hautakwenda. Ati wewe utosha. Wewe nikaanza kucheka. Ati wewe uri Muislamu, wewe Muislamu. Mimi nikaanza kucheka. Mimi nikaanza kucheka. Lakini sikubiri pale na navala ile. Nienda kutosha nikavala. Ariko sinabuto Imana tukumekuko muri we naragenda hindura mu Niger vile bakasubira ku nuko twamba bakagira intege nke bakamenyera Imana imvura n'ibyo mwinshi ambayo bakatangura gusubira inyuma bakatangura kubita abashumba n'icoreka bakasubira kunywa no kuborerwa bareke batakundi nawe mwishengero ngaha mureke abageni kivunga mugari wa muririmbi kandi murayo meza atatu. Kama inanyesha sana, namba iguye cyane, kila mwezi itanyesha mara 4, nko mu kwezi igwa nka 4 au mara 5, tuseme imenyesha sana cyane 5 aho yaguye cyane. Mwezi wa 6, mu kwezi kwa 6, mwezi wa 7, mu kwezi kw'indwi, mwezi wa 8, mu kwezi k'umunani. Ukifika mwezi wa 9, ushite mu kwezi kw'icenda, ile tukalala tunaomba Mungu na tunatetemeka. Joro twaraye dusenga Imana tujugumira. Kesho saa 4 tukakutana na sie bote ku president. Ejo saa 4 twiteguye guhura twese. Tuduhura twese wachungaji wote tunajuana. Aba pastori bose turazira. Kila mtu alifika na gari yake, tunafika pale. Umwe wese yafashe imodoka yiwe dushika wana. Hatuko wengi. Ni twari benshi. 50. Twari 200 gusa. 50. Twari 50 gusa. Sasa ni nini hapa?
ati none nigiki kigiye ipande protokole ikaja ati protokoli kiraza wakatuingiza ndani, baratwinjiza imbere ipande rais akafika, ama mukanya president ashika, serikali yote ikaingia, leta yose irinjira. Sisi tuko tunasema tu kwa jina la Yesu, twaguma tuvuga tuti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, injili ya msalaba, ubutumwa bw'umusaraba. Bwana Yesu tusaidie, Mwami Yesu tutabare. Basi rais akafika, nuko president arashika, atuambia tukae, tukira mwicare, akasema kila mtu aseme jina lake na mahali ambapo anatoka. Ati umuntu wese avuge izina ryiwe, avuge niyapfa. Ile siku sikusema kitunda kisose kula ya muri nililwa ile manyalwa mwenemo. Ati uwo munsi sinadondaguye ya mazina yose. Oya sinayadondaguye. Nilisema tu kisose Jerome kama vile mchungaji. Navuze gusa nti kisose Jerome nkuko mwungere yavuze. Haleluya. Haleluya. Kisha hanyuma akachukua usemi, atangura kuvuga, akasema hivi, afata ijambo, sisi tunateswa. Aravuga ati twebwe turagowe, tunateswa, tunakosa mvua. Twebwe turagowe, turabuze imvura. Sisi Waislamu tunaita mvua, twebwe Waislamu tunakeneye imvura, lakini mvura haikuje. Ariko imvura ntiza. Sasa tulipata taarifa, none twarosi ninyi wachungaji labda hamuko mnatusaidia kuomba. Ati mwebwe pastor ngira ngo mwodufasha gusenga. Tunawaita hapa, tubahamagaye hano, mutusaidie kuomba Mungu wenu. Mudufashe gusenga. Haleluya. Mutusaidie kuomba Mungu wenu. Mudufashe gusenga Imana. Ndio maana tunawaita hapa. Tubahamagaye. Tunawaita mutusaidie kuomba Mungu wenu. Tubahamagaye mudufashe gusenga Imana yayo. Mchungaji mmoja anaitwa Kimso. Hari pastor mmoja anaitwa Kimso. Yule Kimso, Mungu angetusaidia kukua amani, ningelimfikisha Bujumbura, ningelimfikisha Burundi. Uwo mpastor hamwe Imana yomfasha tukagira mahoro. No muzanye mu Burundi. Ni mtu wa Niger, ni mtu wa Niger. Wano umuntu wa Niger. Alikuwa balozi wa nchi ile Umarekani. Yari umusarukizi w'ico gihugu muri Amerika. Kule akasikia injili ya msalaba. Hari ayumva ubutumwa bw'umusaraba. Akaokoka. Hanyuma arakizwa. Wakati aliokoka, igihe yakizwa, akaacha kazi. acha hera kazi. Ile kanisa ambalo lilimhubiri kule Umarekani. Iryo shengero ryamubwiye ubutumwa hiyo muri Amerika. Likamutuma Niger kama misionari. Lichari mutuma Niger nk'umumisioneri. Yeye ule rais anamjua. Uyo president yaramutse. Akalomba usemi. Acha arasaba ijambo. Akasema hivi. Yavuze ati, Raisi, president, tunafurahi sana. Turanezerewe cyane. Kuona sisi wachungaji umetuita. Kuona twebwe pastor uduhamagara. Ni mara ya kwanza kwa historia ya nchi hii. Nubwa mbere kuri kahise k'iki gihugu. Sisi tutaomba Mungu. Twebwe tuzosenga katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Mvua itanyesha. Kandi imvura izogwa. Lakini tunakuomba utusaidie vitu mbili. Ariko turagusaba udufashe ibintu bibiri. Kitu ya kwanza, ikintu cya mbere, mugumbire kugira ngo ntarake. Ikibuga cy'umupira. Utupatie stade. Ikibuga cy'umupira. Siku ya Mungu, ku munsi w'Imana, saa 8 isaha 8 tutakuwa pale sie wa Kristo wote. Twebwe abakristo bose tuzoca tuja kuri ico kibuga. Ile ndio msaada ya kwanza tunalomba. Iyo niyo mfashanyo ya mbere dusabye. Msaada ya pili, imfashanyo igira kabiri, radio na television zitangaze. Amaradio na televiziyo babimenyekanisha kama siku ya Mungu yuko ku munsi w'Imana Wakristo watakutanana. Abakristo bose bazohurira, wataomba Mungu wao, bazosenga Imana yabo. Ndio akasema ile nawapa kabisa. Aravuga ati yewe ako ivyo bintu ndabikora tukabibahereza. Tukaongea mengine tukaachana. Turaganira n'ibindi turatandukana. Sisi wachungaji tukatoka tukasema twende pase turavaho turavuga siku 4-5 tulale pamoja kwa maombi. Ati ku munsi ugira gatanu twese tuzorare hamwe mu masengesho. Hapa kwa maombi. Tuzorare hamwe ku masengesho. Tukaunda kwaya moja, tutegura korali imwe, tukatafuta vyombo, turondera ibikoresho. Siku ya Mungu ivyuma, siku ya posho tukaenda kwanza kutengeneza umunsi siku ya posho tukaenda kutengeneza umunsi wa gatandatu turagenda gutegura siku ya Mungu. Umunsi w'Imana saa 8 isaha 8 tukaenda pale kwa stade, duca tuja honyene ku kibuga. Kitu kilitushangaza, ikintu cyadutangaje, stade yote ilijaa. Aho kuri ico kibuga hari huzuye, ni Waislamu walikuja mamia na mamia na mamia. Bari Abayisilamu bari bahari amajana n'amajana.
na kwaya hii ikaanza kuimba. Ibihumbi n'ibihumbi korale yacu kitangura kuririmba. Tulishafanya maombi, twamaze gusenga, tukaanza ibada, turatangura miga. Waziri wa mambo ya ndani alikuwa ndani, umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu yari yaho, na wanajeshi walikuwa wengi wanazunguka stade, n'abasoda bari benshi bazungurutse ico kibuga. Sasa yule Kimso akaanza kuhubiri. Leo uwo Kimso achatangura kuvuga ubutumwa, na mahubiri yake ilikuwa hivi. Ubwo butumwa bwiwe bwari alisema Elia aliomba Mungu, yavuze ati Elia yarasenze Imana, Mungu akajibu kwa moto, Imana yishurisha umuriro. Lakini sisi hatutaomba Mungu ajibu kwa moto, ariko twebwe ntituzagusaba Imana yishurisha omba Mungu ajibu kwa mvua, ariko twebwe dusaba Imana yishurisha imvura. Kwa kawaida ile nchi uko bisanzwe kama mvua itanyesha nambi imvura iza kugwa, upepo inakuwa ya ajabu sana, haba umuyaga uteye ubwoba cyane. Kama upepo haijakuwa ya ajabu kandi umuyaga utaraba uteye ubwoba, mvua haiwezi kunyesha, imvura ntishobora kugwa. Lakini siku ile ariko kuri uwo munsi tulimshangaa Mungu, twaratangariye Imana. Tungali tuna mhubiri angala na ubiri, umusiguza akiri kwa avuga ubutumwa, angala na ubiri karibu dakika 20 hivi, akiri kwa avuga ubutumwa hace nk'iminota 20, mbingu zikafunguka, amajuru aruguruka, mbingu zikafunguka, amajuru aruguruka, watu wakaruka kukimbia, abantu barasimba ngo biruke, Roho Mtakatifu akajazwa, abutuzwa mpemu yera. Yule waziri akachukua wamushikiranganje afata mikrofoni, asema wasoda, mimi nataka mfunge stade, mtu asitoke hapa. Acharabwira abasoda muzunguruke iki kibuga, yagira no mwapanga, mwache tugeshewe na mvua ya Wakristo, mureke tunyagirwe n'imvura ya Wakristo, tugeshewe na mvua ya Wakristo, mureke tunyagirwe n'imvura ya Wakristo. Siku ile Waislamu walishangaa, uwo munsi Waislamu baratangaye, Waislamu 100, ico gihe Waislamu 100 Waislamu jana patia Yesu maisha yao, batabakira Yesu umwami ambacho hawajawahi kuona, kuko bari babonye ikintu batigeze kubona, injili ya msalaba, ubutumwa bw'umusaraba. Sikia nikwambie mama, umviriza nakubwira, sijue magumu yako, sinzi ibikomeye, sijue maswali yako, sinzi ibibazo urimo, tembea na injili ya msalaba, ariko genda na injili ya msalaba, injili ya msalaba inaleta mapinduzi. Yesu Watata wanapata watoto, Yesu nashi waliozi wameokoka, si mara moja mimi, watu walikuja kunitembelea, wananiambia hauko unakufa sababu gani? Siku nakufa jua nini? Ati none nopfa kubera tulisha kukuloga, tunashindwa. Ati twakuroze kenshi turananirwa. Ananiambia oga sasa inakuja. Babi korero nachofatwa nakoba. Mungu wa biliko na loko. Maana yanje. Woga inafika. Aho rero woga chabufa. Sikia nikwambie. Umviriza nakubwira. Miaka 15. Mu myaka 50. Miaka 15. Mu myaka 50. Kwa kijiji cha Gisoro. Muri kigwati cha Gisoro. Muri kigwati cha Gisoro. Mbingu zikasema hivi. Amajuru yavuze ngo. Mbingu zikasema hivi. Amajuru avuga ngo. Yesu akasema hivi. Yesu avuga ngo. Nitatia ambasade yangu. Ndoshiraho ambasadere ngaha. Ambasade ngaha. Ambasade pale Gisoro. Ati ndoshira ambasade ngaha Gisoro. Nitajenga kanisa langu pale. Nzokubaka isengero ryanje ngaha. Kanisa langu pale. Nzokubaka isengero ryanje ngaha. 15. Imyaka 50. Walioanza ikazi. Abatanguje iki gikorwa. Bengi habiko tena. Beshi ntibakiriho. Bengi walishakufa. Beshi badawara. Lakini sisi tumepata neema. Ariko twagire ubuntu. Kusherehekea miaka 15. Kuza kuhimbaza imyaka 15. Ya watu wa Mungu walioanza. Wengi wamekwenda tayari mbinguni. Wengi wamekwenda paradiso tayari. Lakini mbele waende. Mungu akatuma ambasade yake hapa. Imana ituma ambasade yao. Ambasade ya mbingu. Tuli ambasade ya ijuru. Wanataka kwenda mbinguni. Wanagomba kuja mwijuru. Wanahitaji kwenda mbinguni. Bakeneye kuja mwijuru. Wapige kutafuta visa. Babanze kutenga amalondezi yete. Damu ya Yesu. Ibyete by'amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Ibyete by'amaraso ya Yesu. Inapatikana hapa
biboneka ngaha mu Gisoro. Mungu awabariki watu wa Gisoro. Imani bahezagire abantu mu Gisoro. Ninaamini hivi kandi ni kama Yesu hajarudi, Yesu ataraza, tutarudi tena hapa, tuzogaruka kandi hapa hii nyumba inakuwa kidogo, tuzosanga urusengero rw'abaye ulishavunja na kuwa kabambi, mwara samuye kwabaye cyane. Ngoja nikwambie, ndakubwire watu wengi wa dunia hawajui hapa. Umva ndakubwire abantu benshi bo mu Isani babizi, mbingu zinajua hapa, ariko amajuru Yesu yuko hapa, Yesu ari hapa, anajua hapa, Yesu arahazi hapa, wachawi wa hapa, abarozi bahari wanaweza kuchezea kila nafasi, boshobora kugenda lakini hawawezi kuchezea hapa, bashobora gukinisha imana zimwe. Kuna injili ya msalaba, ariko hano ntibashobora kuhakinira kuko hari ubutumwa bw'umusaraba kandi hari ambasade y'ijuru. Mungu atubariki, Imana iduhezagire, atubariki maneno yake, Imana iduhezagize aya majambo yayo, abayumvise Yesu abahezagire. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimira. Cyambere ku murongo w'18 ni jambo ry'umusaraba nanje Imana yashize mu mutima wanje. Dusome hariya Korino ya mbere igice ca mbere ku murongo wa 18 havuga ngo ubushobozi bw'umusaraba, kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Twongere ko muri Yohana 19:28, Yohana igice ca 19 ku murongo wa 28 niyo majambo tugomba kongerako. Hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye, kugira ngo icyanditswe gishike. Aravuga ati mfise inyota. Abantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashyira sipongo yuzuye mu inkarisha irenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati bigize gute? Birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba kw'isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babamburwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Yesu nashimwe. N'aya majambo rero tugomba tuyage ko bene data. Ijambo ry'umusaraba, ijambo ry'umusaraba kubahona ngo n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Yesu nashimwe. Uko kubw'ubushobozi bw'agakiza abo bapfumu bose baraheze, uno munsi nta n'umwe akiri. Imana ishimwe. Umusaraba w'umwami wacu tugomba dusigure ubu butumwa bw'umusaraba nk'uko mwene data Kisosi yamaze kubuvuga. Niyumviriye nti none ndavuga iki, reka nongere nzindagire. Yesu ashimwe. Umviriza mwene data, umunsi upfukama munsi y'umusaraba niwo munsi waronka amahoro. Umunsi dufukama munsi y'umusaraba twarose ugutabarwa kubwo bushobozi bw'umusaraba wa Yesu. Imana ishimwe. Ndanezerwa kubwira ijambo.
nagomba ndababarire bene data, umwana w'umuntu akiremwa, Imana yarizi yuko umwana w'umuntu ari umunyantege nke azocumura. Hanyuma rero ikirategesha irashiraho iravuga ati urubyaro rw'uyu mugore ruzokumena umutwe. Uko niko Imana yabaye Satani, yabaye inzoka. Ati urubyaro rw'uyu mugore ruzokumena umutwe. Rero Satani yarazi neza ko umwana w'umuntu kariye ku giti yabujijwe kwaca. Satani yarazi yuko Adamu acapfa ntabeho, ariko Imana yari yategesheje imbabazi hariya hirya. Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Naho twoba abanyantege nke, Imana irabizi, kandi Imana yarabiteguye. Yarateguye umwana wayo kumanikwa ku giti cy'umusaraba. Rero byarafashe imyaka myinshi. Rero umwana w'umuntu ububasha Imana yari yamuhaye abwakwa n'icyaha kuko yacumuye. Mugabo Imana yari ifise ingene ubwo bubasha izobusubiza umwana w'umuntu biciye igorogota ku musaraba. Yesu nashimwe. Nico gituma mubona Yesu ku musaraba igihe yajondamika umutwe yavuze ngo birarangiye. Bisigura ngo igikorwa Imana yari yateguye cyose kirashitse. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero igihuzu gitangiriye ahera gitandamukamwo kubiri uhereye hejuru gushika hasi. Bisigura ngo isezerano risha rirashitse, irya kera rirarenganye. Yesu niwe yaje kurangiza isezerano rya kera, aho abantu batanga ibimazi by'intama, ibimazi by'imfizi z'impene, abatabifise bagatanga inuma. Ibyo rero byose Yesu arabikuraho, haza ikimazi gisumba ibindi bimazi byose. Yesu nashimwe. Rero kindi mukwiye kumenya bene data, harya kubera umwana w'umuntu yari yacumuye kandi yategerezwa gupfa, hari ijambo ryanditse mu Baheburayo igice c'9 umurongo wa 22 avuga ngo hatavuye amaraso ntihashobora kuba guharika. Byari ngombwa yuko hategerezwa guseseka amaraso. Ayo maraso rero twebwe abana b'abantu ntitwopfuye ngo dusubire kubaho. Imana yaremanze umwana wayo abariwe aseseka amaraso. Umusoda yacumise mu rubavu, hari indi gita amaraso n'amazi. Ayo maraso rero yarayo kutweza twese abari mw'isi bose. Uyu munsi umuntu yemeye ayo maraso acaronka imbabazi. Turabonye harya ngo Yesu amaze kuvuga ko byose birangiye, ngo ajondamika umutwe, umutima uraca. Abasoda bati reka rero tuvuna amaguru y'abo bantu. Kandi bimwabibonye ko byari byanditswe hariya mu gusubira mu byagezwe yuko abantu bapfuye bakwiye guca bahambwa ntibahumanye igihugu. Rero byari ngombwa rero ko ku munsi mukuru wa Pasika atabantu baguma bamanitswe ku musaraba. Baca baraza rero bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri, bazi ko yari abambanywe n'abasuma babiri. Mugabo ngo bashukiriye Yesu basanga yamaze gucikana. Rero bamaze gucikana, umusoda ngo acayitana icumu acumita mu rubavu, haseseka amaraso n'amazi. Yesu ashimwe. Ayo maraso niyo twozemwo twese. Ayo maraso niyo atuma twese tubaho dukira ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo yatwuhagiye aradukura ku muvumo wose, aradukura ko imyanda yose n'imivumo yose umwasi yari yaradukurikije kubera ibyaha twacumuye. Ariko uwo munsi ayo maraso aratweza. Imana nishimwe. Nico gituma umusanga muravyumvaga bene data, umuntu wese atari umwisirayeli yayitwa umunyamahanga.
kandi abo banyamahanga cyarazira ko binjira mu nzu y'Imana, cyarazira. Bategereza kuja inyuma bagenda barumviriza indirimbo z'abayuda baririmba. Umunsi umwe rero Abagiriki babarira Filipo baterega natwe turagomba kuraba Yesu. Murabisoma muri Yohana 12. Rero baca baragenda babarira Yesu baterega n'abanyamahanga nabo ngo baragomba kukubona. Yesu acaravuga ati igihe kirashitse cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Yesu nashimwe. Ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gahunda imbeke nyinshi kaguma uko kari, atari kiyo kaguye mu ivu gaca gahunda imbeke nyinshi. Nanje ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bangahe bose. Imana ishimwe. Yesu n'umuhuza yamanitswe hejuru y'isi, no kuvuga ngo yaduhuje n'Imana. Abanyamahanga twara abantu batagira Imana rurema, twara abantu batazwi, twara abantu ataco botwiyumviriye ko na gitoya. Mugabo kubw'umusaraba wa Yesu, Imana ishimwe, natwe Imana ikiratwinjiza mu ihanga rya Isirayeli, mu ihanga ry'Imana. Muzobisome hariya mu Baroma, Pawulo yavuze ngo twatewe nk'ingurukizi, igishitsi n'Abisirayeli. Mugabo natwe turabadikwa ko kubw'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. None rero ngo ca gisika cadutandukanya Yesu yaragihomboye, siko? Kuko igihuzu cari gitangiriye ahera catantamutsemo kubiri, abantu baca barabona hera. Abasigura Bibiliya bavuga ngo abaherezi bagerageje ko ngo gushona ico gihuzu kiriko kiratabuka, mugabo kiguma gitabuka. Kubera iki? Imana yari ikuyeho ubwansi. Ico kintu cadutandukanya, bamwe bakitwa b'Imana abandi nabo bakitwa abanyamahanga batagira ivyizigiro. Yesu acaragikuraho. Uyu munsi twitwa abana b'Imana, bantu b'Imana. Ndiyagira umuntu azosubira kubaka ico gisika c'amacakubiri. Amacakubiri agerageza kuza uburyo bwinshi. Barazana amacakubiri y'amoko, bakazana amacakubiri y'ibitsina, bakazana amacakubiri y'abatunzi n'aboro. No mu gihe ca Pawulo yasanze abatunzi bararya ukwabo nyene, aboro bakigunga hariya bakarya duke twiwabo. Pawulo aravyitegereza ati iki n'ikindi kintu Satani agomba kubaka. Aca aravuga ati ibi byose ndabikuyeho. Uwo munsi w'ikanisa, umunsi w'uruhimbi, tuzosangirira ku meza twese. Ibisigaye ugomba guhaga nagenda ririwe. Aca arakuraho ivyo bintu bigomba gutandukanya abantu. None umunsi hari ibintu bigomba kugerageza kudutandukanya, ariko kubw'umusaraba w'umwami wacu Yesu byose byaratsinze. Tuharangiritse aya majambo y'Imana, ijambo rikuru, ubutumwa bw'umusaraba. Umusaraba wadukuye ku rubanza. Urubanza twara abantu bitwa bo gupfa, mugabo kubw'amaraso ya Yesu. Yesu yatanze igiciro gihambaye c'ubugingo bwiwe, c'amaraso yiwe, kugira ngo ubeho nanje mbeho. Yesu nahabwa icubahiro. Luka 9:23 abwira bose ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera iki? Yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ibyo mw'isi byose, niyabura ubugingo bwiwe canke niyabwakwa kw'iciru? Rero bene data, umuntu agomba gukurikira Yesu ngo niyiyanke, yikorera iki? Yikorera umusaraba. Umusaraba rero turiko turavuga uno munsi
si igiti nk'uko abandi no munsi bafata igiti bakirirwa bakireruye. Murabyumva? Umusaraba nico kintu cyose ubona cyo gutangira kwizera, cyo kubuza gukurikira Imana. Rero icyo kintu utegeza kukihanganira. Urashobora kubana n'umuntu adadika, urashobora kubana n'umuntu mutumvikana, ugasanga arakugoye, ugasanga arakumereye nabi, mugabo ntushire hasi ngo jewe ndabihevye ngo ngomba duhangane nawe. Oya, ihangane, guma wihanganye, wikorera umusaraba. Hari umuntu abakenye, mugabo ubwo bukene bukaba umusaraba, akihangana, akirinda, ntugende gukorakora ku bintu by'abandi. Ihanganira ubwo bukene, Imana irabizi. Yesu nashimwe. Yesu ahabwe iki? Yesu nahabwe icyubahiro. Umusaraba, umuntu agomba gukurikira Yesu niyiyange, yikorera umusaraba wiwe, amukurikira. Abana barashobora kutubera umusaraba. Umwana ugasanga uramuhanura ibi akanka, wasubiri bakanka. Kubera iki? N'umusaraba wiwawe. Umuntu umwe niwe yasiguye ngo yari umuntu ngo yikoreye umusaraba, ngo hanyuma rero ngo uwo musaraba ukamuremera cyane. Aca rero ku muntu yafasha abantu, aramubarira ati jewe mfise umusaraba urandemereye, none nkora iki? Ati shira ngaha uruhuke. Ashira mu yindi misaraba ngo araruhuka. Hanyuma hejeje kuruhuka aragaruka ati mpa wa musaraba ngende. Hanyuma rero aratora uwa mbere ateka ntawe noshobora, asubira uwa kabiri ateka n'uyu nawe noshobora, uwa gatatu ateka, ashikira wa wundi gwiwe araterura ngo unijanye kabisa nogerageza. Acaramwaza ati none uwo si wa wundi wari wazanye, wari uvuze ko kuremereye, none ntubona ko ari wo ushoboka utegereza gutwara? Umviriza, umusaraba umuntu wese afise Imana irawuzi, siko? Ibikugoye byose Imana irabizi. Iremeye ko uwo musaraba ntushire hasi kugeza dushitse ku irembo ry'ijuru. Imana ishimwe. Abazobutura imbere